Muri irya misi Yesu yabariye abigishwa biwe ati ntimucire abandi rubi kugira ngo namwe ntimuze murucirwe kuko urubanza muca ariko ruzobatsinda ingero mugeresha niyo namwe muzogererwako. Ni kuki ubona akazi kari mu jisho rya mwene wanyu ntubone urugiga ruri mu ryawe? Kibure bishoboka bite kubwira mwene wanyu uti hinge ngukure icatsi mu jisho naho mu ryawe harimwo urugiga? Wandyaryawe, banza ukure urugiga ruri mu jisho ryawe, niho uzobona neza ugashobora gukura icatsi kiri mu rya mwene wanyu. Ndushemeze ijambo ry'Imana. Avukanye nkuko twatanguye inkuko ya misa tubivuga, tubandanya twinovora ivyiza vy'umukama aho twaraye duhimbaje umunsi mukuru w'isakramento ry'Eranda, twazirikanye nk'imfungurwa y'ubuzima, twazirikana nk'imfungurwa y'abavuye ku rugamba, kuko igisoma twazirikanye ca mbere catwereka umuhereza nkuka Mwisedeki yasanganira Ibrahimu avuye ku rugamba hanyuma akaza kumukeza. Gutyo bitwereka ingene natwe mu buzima bwa misi yose turi muri urwo rugamba, hanyuma tuje kwegera Yesu Kristu atwakira nk'abavuye ku rugamba, twuzuye inkungugu, twuzuye amaraso yaho twakomeretse muri uwo rugamba, hanyuma akadutyorora, gutyo akadusubiza ubuzima n'umwizero. Nuno musi rero abana yatugaburira atwereka muri urwo rugamba turimwo mu buzima bwo kwisi ingene tworugwana mu migenderanire twogiranira nabo tubana. Ubwa mbere akatwereka ingene mu vyo turaba ko turabantu tworengera kamere y'umuntu. Kamere y'umuntu ibanza kuraba agatosi kari ku wundi, ikaraba ingeso mbi ziri ku wundi, itaravye nawe ingene nawe ameze. Aho kubona ikirahuri gicagatiye ikabona ikirahuri kiri gusa igihande gitoya, ariko ikirahuri yo kicagatiye ukabona aho gicagatiye, nukuvuga yuko ububonye ubwiza bw'umuntu imbere yuko ubona ububi bwiwe. Muri ico gihe mbere niho n'umutima w'umuntu waremewe gukunda ushika ukunda vy'ukuri, kuko wabanje kubona ivyiza biri muri we, gutyo ugaca wibagira ibi biri muri we. Kandi Yesu Kristo no munsi yaduhamagariye kwinjira mu mutima yacu tukarabisha amaso y'urukundo. Ayo maso y'urukundo adufasha kubanza kubona ko twebwe ico turi ataco twari dukwiriye, byose tubikesha ubuntu bw'Imana. Nukuvuga na twebwe turi abacumuzi imbere uwo tubona umengo afise ingeso mbi canke afise imigenzo mibi tumenga ntitushimye, twebwe dusanga twinjiye muri twebwe inaturuta. Kuko ico Imana iduhamagarira nuko hanini tutobanza kuza turagereranya umuntu n'uyundi turango naka ndamuruta, ariko tworaba twigereranije n'Imana. Imana nyene ubweranda ni naco gituma nigihe Yesu Kristu yari kwaca umugani w'umutoza kori hamwe n'umufarizayo bagiye mu isengero, bagiye gusenga, umwe akavuga ati jewe rambwene nkora ivyiza. Uwo mufarizayo ntiyabeshera abikora, mugabo ntiyari kwigeranya n'uwo muntu, ariko yikuraba ati imbere y'Imana none mazi kijoho. Nuno musi rero nivyo duhamagariye, kuko Imana ntawe icira urubanza. Imana izana impuhwe n'ikigongwe, natwe nk'abantu nk'abakristu abana b'Imana turabisha ayo maso ategerezwa kugira impuhwe n'ikigongwe. Tukabona nkuko Yesu Kristo yakiriye wa mugore barumuzaniye asambana, akamwakira, bose bakamwagiriza, ariko munyo bavuga ati ninda kwagirije, ati nta numwe ndemetse ntahe, nanje rero genda ntayo ndakuremetse. Nukuvuga nanje genda ndakubonye nk'umuntu, sindakubonye mu gicumuro, sinakubonye nk'igicumuro, ariko wewe genda ntubugisubira. Nico rero duhamagariwe kumva yuko aho kumva yuko dufitiye
novuga ubundi tumutwenze, ahubwo aho kumuhema tumwumvira impuhwe, gutyo tumusabire duhige ko nawe yoduga. Mbere niho natwebwe tumusabiye tugahiga ko atera imbere, natwebwe muri izo ngeso mbi zacu dusanga twavuye muri ubwo bubi. Rero gutyo tugashobora kubera isoko ry'umugisha abandi tugendana, tukabera isoko ry'umuhezagiro abandi bose batubona. Ni navyo twumvise mu gisomwa ca mbere twakuye mu gitabo c'Amamuko, aho twumvise Aburahamu Imana yamuhamagaye ati va mu byo warimwo. Nuno munsi niko Imana yaduhamagaye, va mu byo mwarimwo, muve muri byo vyiyumviro vyawe byo kubona uwundi ukamubonamwo ingeso mbi gusa ntumubone mwiciza. Va muri ibyo warimwo bikuboha yuko ubona umengo usumba abandi. Va muri ibyo warimwo bikwereka yuko umengo Imana wewe ni iwawe gusa, ubundi ko ari umucumuzi ari kure, hanyuma uze umubere umuhezagiro. Va muri ibyo twarimwo rero dushobore kubera umuhezagiro abandi, tugenda aho Imana itwereka. None ntahandi Imana itwereka atari agashusho k'Imana Yesu Kristo, jambo rizima, agashusho k'Imana itaboneka naho kaboneka, yaje kutwereka Imana y'urukundo, Imana y'ikigongwe, yumvira impuhwe umucumuzi, gutyo ikarondera yuko yokira. Natwe muri ico gihe rero uwo yahora abona umengo yihebuye, akabona umengo nta numwe amukunda, nitwamushira urwo rukundo tukamushira izo mpuhwe, ayo maso arabisha impuhwe n'ikigongwe, ayo maso arabisha urukundo, nawe gutyo azokumva yuko yakunzwe, abone ko tumubereye uwo muhezagiro, nawe gutyo ashobore kuvamwo, ashobore kurokoka. Naye ahandi ho nitwaguma tumubona yuko umengo tumwita yuko ari umucumuzi ruhebwa, tumwita yandi mazina, azoca nagirayo, mbere ntaba nagikira, gutyo tugume tumuremeka umutwaro. Dusabe rero Umukama muri inkuka ya misa tubandanya duhereza, aduha uwo mutima wukurondera kubera umugisha abandi no kubabera umuhezagiro mu gihe cyose. Hamwe mbere umunsi urangiye tugiye kuruhuka wibaza none uno munsi nabereye umuhezagiro bangahe? Ni bangahe bakize ko bambonye twahuye? Ni bangahe bambonye mu buzima bwabo nk'umugisha wabo? Kuko bashe kwirwa ngaha ntagire ugirira neza, ntagire n'ugirira nabi. Isho si Imana iduhamagariye kumva yuko ugiye kuruhuka uko uraba mu buzima bwawe, ukaraba uti uno munsi nimuri buri nagibereye umugisha naka, ntihabuze n'umwe yambonye, none ubu yasubiye kubona akumva ko ubuzima bushoboka. Akumva ati vy'ukuri Imana irabaho ko nahuye naka, ndumva yuko yambere umuhezagiro. Ngivyo rero ivyo Yesu Kristo agira twereze ku meza meranda duhamagarira. Ninacaza kubana yakubaza, none wewe uno munsi uza kubera umuhezagiro ninde? Uno munsi uza kubera umugisha ninde? Witeguriye kubera umugisha abandi n'umuhezagiro gute? None rero tumenye naco tuza kumwishura, tugire Kristo.